umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru agizwe ko muri kano kanya kuri uno munsi tukaba turi kwigenekerezo ya 22 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023. Tugiye kugaruka kuri Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo, umwe no mukuru w'igihugu undi n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. N'inyurana ryoba ririko rirabandanya. Ihagarikwa rya General Rengiyombe Bunyoni guhindura ibipapuro amanote y'ibihangange ni bimwe mu vyongereje urwanko hagati y'abitwa ko bari mwiragirya nkuru nziza n'abitwa ko arabo kwa Ndayishimiye. Reveriyano Ndikuriyo we hafatwa ko ari we wasigaye kwisonga ry'abitwa ko ari mwiragirya nkuru nziza. Hari guhangana kw'izo mpande zibiri gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko vyahora kugeza no mu nkino z'umupira w'amaguru. Nivyo tugiye kugaruka ko murano makuru nkwaye ikaze aho uba uherereye hose wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu bari mu bihugu bibanyi bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure mwese. Politike mu mupira w'amaguru. Kuva CNDD FDD ifasha ubutegetsi biramenyerewe ko ibihangange bikunda kwiyegereza canke gushiraho imirwi y'umupira w'amaguru ivyegukira. Muri kino gihe hari imirwi itatu ivugwa kurusha iyindi. Ramaru FC uvugwa ko ari uwa General Gervais Ndirakobuca, Egere Ntwari wa Reveriyano Ndikuriyo ndetse na Messager FC washinzwe n'umuhisi Petero Nkurunziza ubu uvugwa ko uri mu minwe y'umuhungu wiwe. Mu ntango ya ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 Ramaru FC niwo watahanye igikombe ciganwa rihambaye ry'umupira w'amaguru mu Burundi bita Coupe du Président, igikombe ca perezida. Ariko igikombe capfuye gutangwa. Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo ica imenyesha kigiye gusubira gutanguza ihiganwa bita Nkurunziza Cup, igikombe ca Nkurunziza. Yongera ko abazotahana intsinzi bazohabwa ubushimwe busumba kure bwatanzwe muri Coupe du Président. Imirwi 8 izohiganirwa ico gikombe ntiyatevye gushirwa habona n'amagenekerezo y'inkino. Inkino ngo za Reveriyano Ndikuriyo zatanguriye rimwe n'igikorane c'umuryango wa Ndayishimiye. Umuryango wa Perezida Ndayishimiye waraye utanguje igikorane cyo gushimira Imana ku bw'imyaka 3 Perezida Ndayishimiye amaze arongoye igihugu. Ico gikorane cuguruwe ejo haheze ku igenekerezo ya 21 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2023 isaha 9 z'umurango muri zone Maramvya komine Mutimbuzi, akaba ariho kiriko kirabera. Ejo nyene iyo saha nyene inkino zine zugurura ihiganwa Nkurunziza Cup zari zitanguye mu bibanza bine bitandukanye mu gihugu. Inkino zikurikira zizoba ku munsi w'Imana uza mu gihe uwo munsi nyene ariho umuryango w'umukuru w'igihugu uzoba uriko urarangiza igikorane cawo. Mu gutanguza inkino zitirirwa Nkurunziza nyuma y'igikombe ca perezida, gutunganya izo nkino mu mwanya umuryango w'umukuru w'igihugu uri kuhimbaza intsinzi ya Ndayishimiye yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo hari ababibonye nk'agasomborotso ka Reveriyano Ndikuriyo. Hari imirwi ibiri yasavye ko inkino za Nkurunziza Cup zo kwigizwayo indwi zibiri. Iyo mirwi ni Ramaru FC uvugwa ko ari uwa General Ndirakobuca na Messager FC w'umuryango wa Perezida Nkurunziza. Amatwi adusumira umuryango wa Perezida Nkurunziza wabonye ko vyaboneka nabi umurwi wabo witavye izo nkino mu mwanya mukuru w'igihugu ariko ahimbaza intsinzi yiwe. Fondation Pax Burundi ya Reveriyano Ndikuriyo ifatanije na FFB batangaje ko amatariki ya Nkurunziza Cup adashobora guhinduka, baca babandanya ihiganwa ry'imirwi 6 gusa. Uwandira ko buca n'umuryango wa Nkurunziza barayikuramwo. Ndayishimiye nawe ngo ntiyigeze yitaba ibirori vyose vyo kwibuka imyaka 3 iheze Nkurunziza ashengeye. Ibirori vyo kwibuka Perezida Nkurunziza nivyo bindi vyabonetsemo utuntu dutangaje.
Perezida Ndayishimiye ntiyitavye ibirori vyo kw'igenekerezo y'umunani ruheshi y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ku ntatemwa ya Petero Nkurunziza i Gitega, ngo yafashe indege aja mu nama ya Komesa i Lusaka muri Zambia. Nta n'ijambo rya leta ryavuzwe nk'uko vyahora bigenda. Umugambwe CNDD-FDD waciye unyarutsa gutunganya igikorane co kwibuka Petero Nkurunziza cabereye i Ngozi. Perezida Ndayishimiye ntiyitavye ico gikorane. Indwi zibiri inyuma, Reverien Ndikuriyo yakoranije mu ntara zose z'igihugu hamwe vyakozwe mu makomine ico yise Nkurunziza Day. Perezida Ndayishimiye ngo naho nta namwe yitavye ivyo bikorwa. Mu bikorwa vya Nkurunziza Day, Reverien Ndikuriyo yashimitse kwerekana ko umugambwe CNDD-FDD wubakiye kuri Nkurunziza nk'uko Ekereziya Gatolika yubakiye ku mutumwa Petero. Mu kiganiro yatanze kijanye n'imyaka 3 amaze ku butegetsi, Varisito Ndayishimiye yavuze ko atari kagendera ku makanda ya Perezida Nkurunziza ahubwo ko yamukoreye mu ngata kubera ariko abenegihugu babishatse. Ayo majambo yaratangaje benshi kubera kuva mu matora Perezida Ndayishimiye yari yahawe akazina ka Samuragwa wa sogokuru Nkurunziza. Inkuba zibiri. Perezida Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo barafise ivyo bahuriyeko mu nyifato. N'abantu bashira ahabona n'ingoga ishavu ryabo. Inyinyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze kwihisha kubera atawuhebera uwundi. Rishobora no kuba riri mu mwanya muto ariko ngo barafise n'ibibatandukanya. Reverien Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cane inguvu, violence. Amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica. Umuti w'ibibazo awumva mu kudadaza no mu guheza umukeba. Reverien Ndikuriyo akunze kuboneka afise imitsi iranze, ntazi guhisha intumbero afise. Perezida Ndayishimiye we haragoye rwose. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sivyo na gatoyi. Perezida Ndayishimiye ngo afise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama ayizi. Intambara yiwe yitegura mu mpisho, iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu aba abigejeje kure. Nkurunziza yaramwihenze ko ngo n'umuntu azokoresha ivyo ashaka. Ingene vyaheze mwarabibonye. Bunyoni yarazi adakengeranya ko atazoteba kwikura ko Ndayishimiye, none urabona iyo ageze. Burya n'abandi benshi bazotangara. Uravye inguvu n'igihagararo bafise, Ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe. Ndikuriyo afise umugambwe, afise imbonerakure, afise amafaranga menshi, ashigikiwe n'abita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu, barimwo no mu nzego z'umutekano. Ashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporoti bahora inyuma ya Bunyoni. Inyuma ya Ndikuriyo hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe na Ndayishimiye. Aho kandi hongera ko abaherutse guhombera mw'ihindurwa ry'amanota abo bose ngo boshima ico bakora ko Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe harashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ivyo ashobora guhindura. Harashigikiwe n'igice kinini c'abasirikari n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara. Niwe afise inguvu z'ubutegetsi. Arashigikiwe na Ekereziya Gatolika, arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere. Ibi vyose ngo biramuha intambwe nini ku bakeba biwe mu butegetsi. Aho ntawo kwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya kufise ubutegetsi. Rugeranye ko benshi botinya gutakaza ibibanza barimwo maze bagahitamwo Ndayishimiye kurya vyagenze igihe ca Rajabu na Nkurunziza. Ubwo Reverien Ndikuriyo ngarashoboye kurindira gushika mwaka w'ibihumbi 2034. Iki nico kibazo gihamba Reverien Ndikuriyo arimwo. Ikibanza yaciye yicayemwo kimutegura kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hagize igishikira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Giras Daniel Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu vy'imfata kibanza, agaca ategura amatora. Nankeka ko
umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoca awuserukira mu matora gutya bitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza bakaba baragarutse ku butegetsi. Birumvikana ko Reverien Ndikuriyo asa n'uwicaye ku irembo ry'ubutegetsi. Hariko ikibazo ngo ni imyaka isigaye kugira Vice Ndayishimiye arangize ibiringo vyiwe. Ibwiriza shingiro ridahinduwe, Ndayishimiye ashobora kurongora Burundi gushika mu mwaka w'ibihumbi 2034. Aho ni kure cyane ngo Reverien Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko azoba akirongoye umugambwe ico gihe. Inyingurana ryabe na Ndayishimiye bitabaye mu ikindi kintu kidasanzwe Reverien Ndikuriyo ngo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katari akakera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ari we aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu. Ngo Reverien Ndikuriyo rero aravye nabaho kuba ku irembo ry'ubutegetsi ashobora kwisanga nawe ku irembo rya mpimba. Ndagukengurukire rero we tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wafyinda ko kugira ngo tuja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batuja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbazi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana iba hezagire.